hagati y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ndetse n'umukuru w'inama nkenguzamateka ninde ugiye gutwara igihugu c'u Burundi nyuma ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibintu ntibyoroshe na gatoya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru adusumira aremeza ko abajenero nka bose bamaze guhuriza ku mugambi wo gukura ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko bakaba bibaza uwo bagiye guha igihugu hagati ya Gervais Ndirakobuca alias Ndakugarika ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo, aho biboneka neza ko abo bombe umwe muri bo ashobora gutwara igihugu c'u Burundi, ariko abajenero bakaba bananiwe kumvikana umwe muri abo ugomba guhabwa igihugu akaba ariwe uzitoza mu matora yimirije imbere yo mu mwaka wa 2027, aho amakuru adushikira yemeza ko abajenero bamaze gufata umwanzuro wo gukura ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'inama nkenguzamateka Daniel Geras Ndabirabe akaba ariwe utwara igihugu by'imfatakibanza nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro, hanyuma mu matora yimirije imbere yo mu mwaka wa 2027 amatora y'umukuru w'igihugu bakaba batanga umukandida ushobora guhagararira CNDD-FDD mu matora. Muri kino gihe inyinyurano ndetse n'impari zikaba zamaze kuba nyinshi cyane hagati ya Ndikuriyo ndetse na Gervais Ndirakobuca alias Ndakugarika, aho bamwe bashaka ko Ndikuriyo ariwe ubandanya gutwara igihugu nyuma ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Abandi bakaba bipfuza ko Gervais Ndirakobuca alias Ndakugarika ariwe watwara igihugu kuko bamufata nk'umugabo w'ijunja n'ijambo, kandi bakamufata nk'umugabo rwose uzi akababaro abarundi bamazemwo imyaka myinshi. Ni byinshi twabateguriye, aho tuza no kugaruka ku biriko biravugwa ko ku kirimba c'umukuru w'igihugu ibintu bishobora guhinduka cyane umwanya n'umwanya, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ahejeje guhindura abari bajejwe kumucungira umutekano baba bari mu nzu iwe. Amakuru adushikira akaba yemeza ko yiketse ko bashobora gukoreshwa mu kumuhirika ku butegetsi, ndetse andi makuru akaba yemeza ko General Prime Niyongabo yamaze guha itegeko rikomeye cyane abatwara ingabo z'u Burundi abateguza kugira kwitegura, ndetse akaba yabasabye ikintu gikomeye cyane. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wowe c'ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka niko ryo keza ko gupyonda ko kugira ngo ko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibintu ntibyoroshe na gatoya muri CNDD-FDD. Ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye buri mu marembera. Uko ibwirizwa shingiro ribivuga riremeza ko igihe hagira igishikira Perezida Evariste Ndayishimiye, umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe yahita afata igihugu by'imfatakibanza mu gihe amatora yaba ariko arategurwa. Ibintu rero ntago byoroshe na gatoya muri CNDD-FDD. Amakuru adushikira aremeza ko abajenero nka bose bamaze guhuriza ku mugambi wo gutembagaza ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko ikibazo gisigaye gihari kigoye ndetse gikomeye gishobora nanone kongera gucanishamwo izo ntwazangabo ni iki cyo kubona ushobora guserukira CNDD-FDD mu matora ya 2027. Barabona neza ko Ndikuriyo abishaka cyane, ndetse bakabona neza ko byanze bikunze ashobora kubishika ko bivanye n'ingufu afise mu CNDD-FDD. Amakuru dufise kandi yizewe nuko umuntu wa mbere uri gutuma abanyagihugu batitaba Ndayishimiye aho bayagiye kugendera abanyagihugu ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo. Uti yabigenje gute kugira ngo abuze abagumyabanga kwitaba Perezida Evariste Ndayishimiye? Murazi ko ngaha mu gihugu c'u Burundi imbonerakure arizo zica zigakiza, arizo zitamwo ugomba kwicwa, ugomba kunyuruzwa, ugomba gupfungwa ndetse n'ugomba kubaho.
ibi murabizi mu bisata bitandukanye by'igihugu ko imbonerakure zigisibije zibangamira abanyagihugu. Iyi niyo turufu umunyamabanga mukuru ariko arakoresha muri no minsi. Amakuru adushikira yemeza ko abatwara imbonerakure ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'intara ndetse n'amakomine, abo bose bayoboka Reveriye Ndikuriyo hatavuyemo n'umwe. Yaba yarabahaye amategeko akomeye cyane. Yababwiye ko babwira imbonerakure hose mu gihugu zikajya zibuza abagumyabanga kwitaba Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu musigaye mubona aho Ndayishimiye hose agiye yitabwa n'abana, ndetse ikintu gitangaje kiriko kiraba muri ibyo nuko abajejwe gutegura ingendo z'umukuru w'igihugu bari gukora ikintu kiriko kiratangaza abarundi batari bakeya, ndetse kiriko kirabashavuza kubona umukuru w'igihugu ategeka abanyeshuri gusiba ishuri ndetse bakajya kumusanganira batambaye imyenda y'ishuri kugira ngo banyegeze ko ari abanyagihugu bitabye. Ibi ni ibintu rwose abarundi bariko baribazaho. Akarorero, kubera icyo ubu perezida agendera ikomine bategeka abanyeshuri kumwakira batambaye iniforume z'ishuri. Aka ni akabazo karungitswe n'umunyagihugu wo muri komine Nshasha ya Matongo. Perezida Ndayishimiye yari ayagiye gushikiriza musitanteri mushasha wa komine Matongo Janvier Kanyana. Iyo komine igizwe n'amakomine ya kera nka Matongo ya kera, Butaganzwa, Gatara n'igice ca Bukeye. Namwe mu makomine azwi ko abamwo abantu benshi cyane mu Burundi. Uyu munyagihugu yatwandikiye ejo mu gatondo ati: twebwe tuhava twakira umukuru w'igihugu, bategetse ko ubuzi bwose buhagarara, bategetse kandi ko amashuri yose ahagarara. Uno munsi abanyeshuri bakaja kumwakira batambaye iniforume. Kera umukuru w'igihugu atugendeye kaba ariko karyo keza ko kwambara iniforume nziza kandi abigisha bagaherekeza abanyeshuri. Ubu byaduteye amakenga. Ubwo si inzira yo kunyegeza ko yakiriwe n'abana b'abanyeshuri bagashaka kwerekana ko ari isinzi ry'abanyagihugu ryaje kumwakira. Muratubarize ibyo ari byo. Wowe wibaza ko ari kubera iki ibiro by'umukuru w'igihugu bishaka kunyegeza ko yakiriwe n'abanyeshuri bategetswe kuja kumwakira batambaye iniforume? Umukuru w'igihugu yoba atewe isoni na iniforume z'abana, canke se yaba atewe isoni nuko asigaye agendera abanyagihugu agasanga nta munyagihugu n'umwe wamwitabye? Amakuru dufise kandi yizewe aturuka mu mbonerakure aremeza ko ibingibi rwose ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi uriko urabikora. Murazi ko mu myaka yashize Perezida Evariste Ndayishimiye yahagaritse ingendo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yamakora mu gihugu. Icyo gihe akaba yanategetse ko rwose kwambara imyenda ya gisoda uri umusivile bitemewe. Bikaba byari bizwi ko bikorwa na Ndikuriyo ndetse n'imbonerakure zimuyoboka. Ibi ngo byarababaje cyane Ndikuriyo, nawe ahita afata umwanzuro wo gukora ibishoboka byose kugira ngo abuze abarundi kwitaba Perezida Evariste Ndayishimiye. Intumbero nta yindi, ni ukwerekana ko Ndikuriyo afise ububasha n'ubushobozi bwo gukora ibintu nka byose mu gihugu ndetse no kwangisha abanyagihugu Ndayishimiye, uretse ko ahoho ariko araruhira ubusa kuko abarundi ntibakimukunda na gatoya, kuko ubuzima bukomeye cyane mu gihugu kandi akaga barimwe uyu munsi bakavuga ko batigeze bakabamo. Ndikuriyo rero ariko arakora ibishoboka byose ngo abe umukuru w'igihugu uko byagenda kose, inzira zose byacamo. Arashigikiwe n'abiyita ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, ndetse nyine arashigikiwe n'izo mbonerakure nk'uko twabikubwiye. Amakuru adusumira aremeza ko Ndikuriyo azi neza ko hagize undi uba umukuru w'igihugu nyuma ya Ndayishimiye atari we, byazamugora rwose kugira ngo icyo kibanza azagishikire, kandi aragishaka cyane. Ikindi aremeza ko igihe Ndayishimiye yakongera kwitoza agatwara ikindi kiringo, byanze bikunze bitamworohera cyane, kuko 2030 na kangahe ni kera cyane, biragoye ko amahirwe yaba gihari yo kuba umukuru w'igihugu. Ndetse benshi bakanemeza ko byagorana cyane ko yaba gitwara umugambwe, kuko Ndayishimiye aramutse abonye ikindi kiringo, byanze bikunze birashobora guhinduka cyane, ndetse birashobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku mugambwe
ndetse no kuri Reverien Ndikuriyo ubwe. Amakuru dufise rero nuko Ndikuriyo ari guca ku biti n'amabuye avuga ko agomba kuba umukuru w'igihugu nyuma ya Ndayishimiye. Nkuko bariko barabitegura aravuga ko ubutegetsi bugomba gutembagazwa, umukuru w'inama nshingamateka akaba ari gutwara igihugu nkuko biri mu ibwirizwa shingiro, akaba ari nawe utegura amatora ya 2027, bityo CNDD-FDD igatanga umukandida ari we mukuru w'umugambwe nyine Reverien Ndikuriyo. Ariko nubwo bimeze gutyo, abarundi ndetse na bamwe mu bategetsi bakomeye cyane muri CNDD-FDD ntago biyumvamo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi. Bamufata nk'umuntu rwose ukoresha igikenye ndetse ukunze gukoresha uburyo ki bushoboka bwose uwo batavuga rumwe akamugandagura. Abarundi bemeza ko ibara ryaba riguye igihe Ndikuriyo yabashikiriye igihugu, kuko amajambo amusohoka mu kanwa n'amajambo aremereye kandi n'amajambo ateye ubwoba. Benshi bavuga ko n'ibyahuha byahuhuka mu bijanye n'agateka kazina muntu. Abatari bake bemeza ko Uburundi bwabuguye mu isanganya rya kabiri igihe Ndikuriyo yabafashe igihugu. Cyo bikoze Ndikuriyo ni umugabo utajandajanda kandi n'umugabo ushoboye gufata ingingo. Nanone hari ibyahinduka kandi bitari bikeya, ndetse akaba ashobora no gukora ibirenze cyane iby'abandi bakoze. Ariko nanone ku bijanye n'ubumwe bw'abarundi ndetse no gukumirana, biraboneka neza ko Ndikuriyo ari umuntu wakumira abarundi ku rugero ruteye ubwoba. Bityo rero bamwe mu bajenero ndetse n'abarundi muri rusange baripfuza ko Ndikuriyo ataba ari we utwara igihugu, ahubwo amakuru adusumira yakozwe nabo bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Amatoza bakoze bemeje ko igihe CNDD-FDD yaserukirwa mu matora 2027 na Gervais Ndirakobuca, byanze bikunze abarundi batari bake batora Gervais Ndirakobuca, kuko basiga bamufata nk'umugabo w'intwari, bakaba bamufata nk'umugabo utinyuka kuvuga ibitagenda mu gihugu, mu gihe abategetsi bose bakomoka muri CNDD-FDD biboneka neza ko bamaze kunumwa na Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi wiwe. Abarundi bafisiye icyizere gikomeye cyane uyu Gervais Ndirakobuca. Baravuga ko ari we muntu wenyine ukomoka muri CNDD-FDD wubahutse akemeza ko ikiringo cya gatatu ca Nkurunziza cyazanye akaga gakomeye cyane mu gihugu, ndetse benshi mu barundi bemeza ko n'uyu munsi ari we uriko urabavugira. Amakuru ashikira abarundi yemeza ko Gervais Ndirakobuca yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo azane igitoro, ariko bikarangira Ndayishimiye amwise umwansi w'igihugu ushaka gukorana n'abatutsi. Ibi byarababaje cyane abarundi kumva umukuru w'igihugu afitiye inzigo bamwe mu barundi ingana gutya. Benshi baramaze iminsi bakurikira amajambo atangazwa n'uyu mukuru w'inama nkenguzamateka Generali Gervais Ndirakobuca alias Ndakugarika. Benshi bamubona nk'umugabo ufise ubuntu, ndetse bakamubona nk'umugabo ushobora gushyira igihugu ku murongo, ndetse benshi ntibatinya no kuvuga ko ibyabaye kuri Bunyoni byamubereye akarorero keza, ku buryo ubu ashobora gukora neza ndetse agakorera abarundi isinzi. Niyo mpamvu benshi bifuza ko ari we ushobora gutwara igihugu. Ariko ibi nabyo birashobora kuzana indi ntambara ikomeye cyane hagati yiwe ndetse n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo, ibishobora no gutuma umugambi wo guhirika ubutegetsi ushobora gupfuba mu gihe bataba bamaze kumvikana neza ushobora gutwara nyuma ya Ndayishimiye by'ukuri. Ibi nabyo nyine turacyabitohozaho, nitumenya byinshi turabibashikiriza tunyuze kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Tugaruke ku majambo yuzuyemwo agahemo, amajambo yuzuyemwo ibitutsi amaze iminsi atangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yifatiye mu gahanga umukuru wa Parisemu, ishirahamwe ryiyemeje gukangurira abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo. Imbere y'isinzi ry'abantu muri komine Matongo mu ntara nshasha ya Butanyerera, Perezida Ndayishimiye arashitse naho yinjira mu buzima bwite bwa Faustin Ndikumana, avuga ko yananiwe no kubaka urugo rwiwe nuko byamunaniye no kuzana umugore. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabivuze igihe ariko arashikiriza musitanteri mushasha w'iyo komine ya Mutongo hari kuwa gatanu itariki 5 z'uku kwezi kwa Munyonyo. Amubajije ico avuga ku majambo yavuzwe ko n'umukuru w'igihugu Faustin Ndikumana yatanze intahe ati: "Singeramiye kandi sinteye ingorane igihugu nka Ndayishimiye.
Ndayishimiye niwe uteye igihugu ingorane. Perezida Ndayishimiye yoba afa iki na Faustin Ndikumana? Ayo majambo y'umukuru w'igihugu yayavuze haheze iminsi mike Faustin Ndikumana arongoye Parsem atanze ikiganiro ku bamenyeshamakuru aho yagarutse ku ngorane zugarije igihugu mu bisata bitandukanye by'igihugu. Yavuze ikijanye n'ibiturire, intwari ibereye, kunyonora amatungo ya leta, ibijanye n'uburimyi n'ibindi. Yasabye abategetsi gukorera mu muco no kwemanga ko ibintu bitameze neza, bityo bihutire kurondera umuti urama. Ariko kimwe mu byo yashimikiye ko cane nisekeza ryo gushora ubutare budahinguye umukuru w'igihugu w'u Burundi amaze iminsi atanguje. Amaze kugaragara kabiri ari imbere y'amakontineri avuga ko yuzuye amatoni y'ubutare agira ashorwe mu mahanga. Ntihavuzwe amafaranga ubwo butare buzokwinjiriza igihugu. Ibyo biri mu byaneguwe na Faustin Ndikumana. Irya operasiyo kijya gikorwa simbona akamaro kayo. Ntibikenewe ko utubwira ngo washoye amakontineri y'ubutare. Niko yavuze muri kino kiganiro imbere yo kongera ko ati tubwire icavuyemo. Ku bwa Ndikumana abarundi bakeneye kumva ingorane zibugarije zatorewe inyishu gusa. Igitoro kiboneka nka kera, banki zironke amafaranga mvamakungu akwiye, ibiciro bigabanuke. Mu bisa no gufatira kuri ibyo byavuzwe n'umukuru wa Parsem, Perezida Ndayishimiye yagize ati hariho umuntu ashobora kuvuga ngo duhe iki kandi azi ko kidashoboka, kugira ngo abantu bagumuke bace basubira mu magume. Ariko ibyo Ndikumana yavuze ku butare biraboneka ko biri mu byashavuje cane umukuru w'igihugu. Yavuze ati ubwa mbere yavuze ko imurehe mu Kirundo atabutare buriyo, none abonye bushotse aca avuga ayamuhe. Mu kiganiro mu kiringo c'iminota irenga 5 avuga Faustin Ndikumana, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakoresheje amajambo yo muri Bibiliya mu kunegura ibishikirizwa n'umukuru wa Parsem. Yamugereranije na Senibarati canke Tobiya. Abo ni abantu bo muri Bibiliya bafatwa nk'ibikoresho by'umwijima bya shetani mu kumizimiza abantu. Yavuze ati naciye nibuka Senibarati na Nehemiya agira kubaka igihugu agitanguye, hariho uwitwa Senibarati na Tobiya. Barasaze bati uyu muntu yubaka igihugu nuwahehe. Bari bagira ko Nehemiya yakoreshwa n'Imana. Babonye byubatswe naho ngo birya ngo nindembe yobikubita umugere byoca bihenuka. None babonye amakontineri y'ubutare ariko aragenda ngo birya ni zero. Umukuru w'igihugu ntiyahamagarariye ngaho, yarinje mu buzima bwite bwa Faustin Ndikumana. Ariko aratwenga abajije abanyagihugu ati ni ikiburirane, nabo baca baratwenga. Aca arabandanya ati none nk'umuntu w'umugabo asaza yananiwe no kubaka urugo rwiwe arafise amajambo abwira abarundi. Muri Bibiliya haranditse ngo udashoboye gutunga umuryango wiwe yotunga abandi gute? Ayo mbwira umuntu atunze inda yiwe gusa yomenya ingene inda z'abarundi zikwiye gutungwa gute? Arafise icibwa yoha umukuru w'igihugu? Kuri ibi Faustin Ndikumana avuga ko yemera kandi yubaha inzego z'igihugu. Ashimangira ko atanumwe ari hejuru y'amategeko. Yibutsa ko Uburundi ari igihugu cubahiriza ibwigenge, demokarasi kandi kigendera ku mategeko nk'uko biteganijwe n'ibwirizwa shingiro. Uburundi bumaze imyaka itari mike bwugarijwe n'ubukene bw'igitoro buterwa n'ikena ry'amafaranga y'agaciro akoreshwa mu kugura ibyankenerwa biva hanze. Byatumye imirimo y'ubutunzi n'ibyo kwiyunguruza ihungabana ku rugero ruteye ubwoba. Ibiciro nabyo biraduga cane. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko ariko arakora ibishoboka byose abicishije mu gushora ubutare no kunagura ibiterwa jabukamazi kugira amafaranga mvamakungu yongere mu gihugu. Faustin Ndikumana we avuga ko ari umunyagihugu asanzwe atanga intererano yiwe mu ntumbero yo kuronderera umuti urama ingorane zihanze igihugu. Kubw'ibyo singeramiye kandi sinteye ingorane igihugu nka Perezida Evariste Ndayishimiye.